Darcy amezi 8 yose wari hehe uzi igihe kihaciye ndakurondera nkakubura n'ukuri ndakubonye nk'Imana aho mbona nari mbayeho mu kwihisha aha nari nje kukubwira amakuru kandi udacira hasi banganya bake nari nje kukubwira yuko Nipo akiri muzima Kamana ikigomba kandi narinje kugira umfashe umbari icyo dushobora gukora. Darcy izo nkuru nizo nagomba nkubwire Nipo haciye n'amezi 6 niki gandaro caraheze ngira no guca ku mazi barahijeje none wewe wumva utari kurambesha ega hari umugenzi Dudu jewe mvera ko kubesha ari ahantu namuhishije Nkawe kikuzanya ngani kiki ikintanya nacu hanyuma wecho wasize ngaho mwoma w'injani iki kira kuraba ufite ikibazo wewe ndaba ariko none ushaka iki ndakubwira wa maraya akazi mara nabi wanyu batazi cyo gukora ko umuryango wanyu waravumye ahubwo ngira umunzaniye mu mvumo ngaha mu mpango wanje kikuzanya nganje nkeneye kumenya akavumu imbaragasa mu mutwe wapaka wese umukobwa nakuko none ndakubaza nta kindi ushoboye wewe oya buje ngenda kubaze kwanza gatoya umbabarire kuba ndakwisimaraya fresh reka kwanza nicyane kuba guhaye icicaro ngaho kuba ndakwisimaraya si umpaye icicaro none ubwo urunugo rwanje kandi wowe rwanje njenge n'abaza njenge n'abinjira we nta kayibona guhaye kandi rero twataje ushobora kuvugana basi ego samba barira ndakubaza Ati we kukwita imaraya urashavuye ari we wabyiyise so nk'ubu haje umuntu akakwita imaraya urashavuye uje kumena nk'umubyeyi oya nje gutuma kumubyeyi ibaza umugabo wawe yaragukunda fresh si ugaca utwari inda yagutwara ishano mu nda ukayizana hari umugabo n'igitaye ko aho ubereye isema ry'umukobwa nako umugore kubera washatse kwitwa umugore mama bizoza mama buhwanyi mama mbuyagu ndakeneye kumenya ikibazo ufite ko nzi mwebwe nabi wacu muzobamwe niyo gitumye unzanira kandi yinda ari wacu bazovamwo ntacyo muzobamwe mwaravumwe ntacyo bazovamwe ariko ubona arinze kuri mwebwe akomeye nawe ntunakomeye wowe ukomeye brema nta na gato kuko yabukomeye nta majambo nkaya wari kuza kuvuga mu rugo rutari rwawe mu rugo rw'undi mugabo uravyumva vyose birahagije agahinda umuryango wanyu yanywa nteye karahagije sinkeneye
ko hari akandi gahera nzoga ko nakabutaka kuko nibyo mbayemwo birampagije rero ico nkeneye akanwa nakiwawe ico nkeneye tugusaga we niwe wazi dusaga dutera imikoshi naye bateye sawa nawe marayiteye uragategusha no munda we nawe wotegwe jewe nzotegwa umugisha kuko nta mugore nzosanga mu ngo ngiye gutandaka wewe natuzimarira n'umugore ku mugabo wawe wari ubuziki wavuga we umukobwa wagizwe atiwe wambombo Yakobo urazi neza ko muri abiwanyu bose atari mwigeze ahirwa n'uwahiriwe byamupfire kw'impaguzi rero wowe ucuma guhanura urihe kuvuga amajambo menshi ukuri urunugo rw'iwanje sindagusohore nabi Yakobo urakakubokinya mbere nakubaza wewe burya sindiko ndagutuka iyo buri umuntu ukwica mu mutwe ukavuga ati genda mu rungano rw'abagore ndakwica wari kumva ko nariko ndagutuka mbega wari uzi ko ari we wateye umukoshi umugabo wawe agati umbwire basi umuntu yakogezaho ikiboneke warabonye aho bati Yakobo uri kurarengera yarabuze nka soro bitewe nawe umwaku wavukanye umuryango wanyu watunyabura umuryango wacu kandi urabe neza mama yaraje ngaha kuri mission kuko ndazi we na Denis nta keza kabavamo umuryango wanyu ndabizi mwarinze muhura akaguta yagucandatse buho age kuwa miye nari kukuvuguta fresh yamaha cyangwa kitatu ko muzimu yabyara ndarivuze umuryango wanyu na Denis byari byarasikabyara iyo nayo mfite niyandiye mwe na Denis ndakomva hejuru nyarutamvira mu rugo yawe ndagiye nyakwigendera ndagiye kagenda uboshe Denis uno munsi je nzindukitsi wawe ugira ngo ndakurabe Denis fisa amakenga yanje yasi guhera uri sûr yuko Nipo wamwishe amakenga se jeje nyenda yafise byari mu misezi twahuye n'uwo mugabo Dodo nawe nabwiye ko fisa amakenga kandi na jewe nta kintu kimwe kibinyemeza ubwoba none wombwira gute Frank reka ndakubwira ikintu kimwe ngira ntongere kandi ndabigusubiremo ku yindi ncuro gira kabiri turumvikana jewe iconzi neza nivyo jewe nikoreye n'amaboko yanje abiri urumva Nipo naramwiyiciye neza ndica ndaheza ndasuka muri ntahangwa aratemba nikimenyamenya nashaka ndakubwire yuko hasohose itangazo ku mugaragaro kandi ndazi ko nawe wagiboneye gemeza yuko Nipo yapfuye ikindi kimenyamenya kigira gatatu baricaye ikigandaro iwabo cemeza neza yuko yapfuye none uri kurashaka kumbwira iki Frank yacubujugumira Denis reka mfe kuvyizera umviriza wowe humura genda utekane igikorwa twakoze cyaraheze ahubwo w'ikintu kihari ni giki gerageza ibishoboka byose Keti ashobore kunyemera na ivyo bindi byose muri uno mwanya nta kibanza bigifisi wanje kwa Denis ubu ikintu gifisi kibanza ni kimwe cyonyene twemeranye yuko ugiye kumfasha ni gute Keti yo kwemera Denis bakabana nkarera umwana mu mahoro kuko nico kintu cyonyene namye mparanira kuva mu ntango Yakobo ingo nga nenge kugura amakara cyane ingo uzandihu agahungu ashobora kuba kumvise ibintu byose Denis wamenye wanzanye Yakobo ingo cha yaruka ingo Yakobo
hari icyo wumvise? nabyumvise byose guhera ku ntango gushika hejuru. Wumvise iki? Wumvise iki? Numvise ko mwakogoye Vuga neza. Denis. Wumvise iki? numvise yuko ari mwe mwamwishe aca mumuterera mu muceri mu mazi. Nta bindi numvise, ibindi birenze ahantu urusaku kweri. Umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe. Ibyo wumvise kaba kamizwe n'ingoma. Numva imbeho. Kaba gasansuite. Turumvikana? Yakobo. Nimba udashaka yuko tugucira mu muryango tukaguca. Ibyo wumvise biherera. Kandi kigukijije nuko tuva mu muryango umwe. Kureka sumurusa nguko. Oya nukuri mana uyo uranyambitse ibara mana. Jewe mu butima ndankurusaku. Jewe ndindi nabyibagiye. Okay, umviriza. Yakobo genda. Ariko nkumva hano na hamwe waciriye hasi. No gucira sincire nukuri rega sindabivuga gusa ndaciye. Ofete urabona? Denis ho bibi. Uyu ni umwana wacu mu muryango ndamuzi cyane. Siko. We ntugira ikibazo uyu nta na kimwe ashobora kutubuza. Nta kibazo na kimwe ashobora gutera. Turumvikana? We ntugira ubwoba. Kandi kirazira yuko umuntu w'umugabo agira ubwoba. Okay? We genda hanyuma ibindi turaza kuyaga. Okay? Sawa. We ntugira ubwoba n'uyu. Yeah. Umviriza. Narakubwiye yuko utera umukoshi. Nje kumbwira ibirenze. Ndakubwira nabi ko basi ari we watumye umugabo wawe ahita. Ndakumva neza sikunda gutahura. Ndasabye imbabazi. Banze ndire sikunda gutahura. Ubugarutse kusaba imbabazi kugira ngo sivyo. Ndiseriye. Wewe uriga baseriye wewe. Ya. Kandi amusore sivyo. Ibyo navuze byose ndazi ko nakosheje ariko ndasabye imbabazi. Uyu mwanya ndiseriye nivyo ngiye kuvuga. Sivyo. Niza ncyumva ibijambo nari nzi kariwe watumye umugabo wawe. Yakombye kwitahana kintu kubura k'umugabo wawe nisheka yuko ryari isanganya ry'imodoka. Imodoka yaragira mugonga cyabonye n'ishyuka filime. Nahaje kumbwira ibiki. Rero waraje kumbwira ibiki. Mpagaze uricaye. Wowe waje kuri Denis uje kuri kinga. Ni iki kuzanye ngaha? Aje kumva ukumerewe. Murabijejwe? Mera neza ntamera neza ufite ikibazo kihe? Murakoze cyane. Sigare. Keti. Ko biri kose ndibaza yuko wose umwanya wo kubandanya umbwirira inzigo y'inzikira. Icyo umenya cyoco umfitiye umwana mu nda. Hama rero nta kamaro yuko kubandanya turabana y'ingwe. Ndifuza yuko wogira umutima woroshe kugira ngo nshobore gukurikirana umwana mu mahoro tutarabana y'ingwe. Denis, ndagenda kubwira yuko jewe ndashoboye kurera umwana wanje cyane. Rero ntawe ufasha dukunda gusaba. Keti none ndashaka kumenya kandi biraboneka yuko kuguma ndabitwaramo norosha ibintu. Nikindi kibazo ndiko nditera. Denis n'ubuntu urava ku bintu. Mva ku bintu. Denis ntawe ufasha ndagusabye. Umwana wanje nzomufasha ibyabaye byarabaye sefini. Nta kintu je nawe uzokongera kukurirako. N'uwo mwana ahubwo yarisika tutazomubona. Keti hari ikintu kimwe wewe wihenda. Amaraso y'umuntu yamara amaraso y'umuntu. Jewe gushika kuri no sasi ndagutahura ikintu kiriko kiratuma uguma untinza mu nzira. Sitokene mu buzima bwanje. Impamvu taratahura ihubwe neza. Nturatahura ko nturabona ko atacumaze imbere yanje.
kandi sitawukeneye mu buzima bwanje ico gitahure kandi nimba ivyo ndiko ndavuga utariko urabitahura uzobitahura info. Ketereka ndakubwira ikintu kimwe, ntushake kwita mu ruzi ugwita ikiziba. Ibi bintu uriko urashaka kunkorera jewe urashobora gusanga bikuzaniye ingaruka mbi mu buzima bwawe, ariko anyway reka ndaguha akanya ubandanye uvyiyumvira. Naguhaye amezi 6. Nta gihe cyo kuvyiyumvira afise. Ntacyo ndashimye. Ariko Yakobo